azoja mu mabarabara wenyene ahubwo nzomurungika mu bene gihugu bamukosora. Aho navugiye harageze yuko abantu bumva yuko ivyo gufina vyaheze. Hariho abahora bibaza yuko turiko turafina, ntabavuze ngo arakanga ntajyana. Iyo mvugo rero muraryumako. Ayo majambo yose yagene icubahiro mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye muraza kuyakurikira ku buryo burambuye. Ndasubiye kubahereza mwiriwe mwe banywanyi mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Umwanya w'ayandi makuru agezweho ariko havugwa cane kuri uyu wa mbere ku itariki ya 28 Myandagaro, tukaza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, tukaza gutangurira mu gisata ca politike ndetse turaza no kubandaniriza mu gateka kazina muntu hamwe n'ubutungane. Vyose rero hari ico twagiye tubategurira ko muza gukurikira. Reka ndamutse kandi nikaze abadukurikiye bari mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, bari mu bisagara vya Bujumbura na Gitega aho ni ku migwa mikuru, ndabaramutsa kandi ndabona nikaze. Sinibagiye abadukurikiye bari mu ntara zigiye zitandukanye, bari mu bihugu bibanye ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubumanuko, c'ubuseruko, c'uburengero ndetse n'uburaruko, bari ku migabane ya kure, namwe ndabahaye kaze ntimuze gucikwa. Iri jambo rya Perezida Ndayishimiye muraribika ahadata. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye nk'uko muza gukurikira muri aya amakuru aremeza ko vyemewe gutembagaza intwari tuba agatika kazina muntu, nawe yiyemeje guhangana n'abategetsi biba kandi bahonyora agateka kazina muntu, ngo muvuga ko yishinga kuvuga gusa ntakore, ngo buca abatangaza. Ivyo rero yabivugiye imbere ya Reveriyano Ndikuriyo ku munsi mukuru wahariwe imbonerakure, ngo ni imbonerakure day ku kibuga Nkurunziza Peace Park Stadium i Makamba ku munsi wa gatandatu uheze. Muri ayo majambo rero yoba yarashikirije mukaza kumukurikira, nimuze gukurikira n'amajwi yiwe twabateguriye. Urupfu rw'umunyororo Meve Shurweyimana hari ububegito bwa Procureur General Felicite Nishemezwe. Umunyororo Meve Shurweyimana yaritavye Imana kuwa gatanu uheze ku itariki ya 25 mu bitaro Igitega. Ivyo vyabaye mu gihe Meve Shurweyimana yari yarajejwe na sentare nkuru ya Gitega kuwa 20 yari yarejejwe na sentare nkuru ya Gitega kuwa 21 kwezi k'umunani 2023, ko Procureur General Felicite Nishemezwe aranga kumurekura. Abaganga b'Ibitega bari basavye ko Meve Shurweyimana yonyarukanwa i Bujumbura kugira aronke abavuzi babishoboye. Umuryango w'umuhisi rero waratakambiye Procureur General Felicite Nishemezwe aranga kumurekura ngaje kwivuza. Felicite Nishemezwe yabonye ko Meve Shurweyimana aracikanye aca aranyaragasa asohora urwandiko rwemerera umuhisi gusohoka ibohero. Ako nakamaramaza tuza kugaruka ko muri aya makuru n'ibindi bigiye bitandukanye twabateguriye mu kanya gatoyi n'ingingo imwe ukwayo. Ndagusaba rero kugira ngo fyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira abadacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Naguhaye kaze. Reka dutangurire ku majwi ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu kuvyo yashikirije muri imbonerakure day mu gihe ariko avuga kuri kudeta shobora guterwa abakuru b'ibihugu, mukaba yaratanzemo n'uturero twa Niger, ariko kandi hanashimikira ku biba bivugwa cane muri politike y'u Burundi. Umukurikire ntimuze gucikwa. Ukaba uri kurabisahura wakigiturire atana kimubamariye, hanyuma ngo uvuge ngo bazonezerwe. Ejo ukaba uri ndongozi wigenza uko ukabona bagutembagaje ntuzutangara. Mu masezerano mpuzamakungu Declaration Universelle des Droits de l'Homme baravuga yuko agateka kazina muntu gategereza gukingirwa n'indongozi. Bitabaye ivyo abenegihugu barashobora bonyene kwikura kw'indongozi zirenganya. Umuntu rero adashaka ejo la revolution natangure akorereza abenegihugu. Je waje mu Burundi je narakijijwe, ko nakijijwe rero ubwo bube gito ngiye guhatira indongozi nabo gukizwa ubwo bube gito.
sinzorindira ko ari abenegihugu bazoja mu mabarabara wenyene ahubwo nzomurungika mu benegihugu bamukosora. Aho navugiye harageze yuko abantu bumva yuko ivyo gufina vyaheze. Hariho abahora bibaza yuko turiko turafina, ntabavuze ngo arakanga ntajyana. Iyo mvugo rero muraryumako. Twebwe rero muri iyo ngendo yuko ibihugu vya Afrika bitekana, twebwe mu Burundi ntidushobora kwemera intwaro y'umukazo kuko twarayiciyemo turayizi. Ntidushobora kwemera igihugu gitera ikindi kuko twarabibonye. Ntidushobora kwemera yuko mu gihugu haba indyane, ivyo vyose twarabibonye. Nico gituma tutemera igihugu gishobora gutera ikindi. Nagira mbwire aba bavukanye baje bava muri ibi bihugu, bavuze ingene ibihugu biriko vyiyumvira gutera igihugu ca Niger. Nagira ndabaremeshe, turavugana n'abandi bakuru b'ibihugu, ababishigikiye ni bake cyane. Ahubwo harageze ko Afrika twese tuja hamwe, abakuru b'ibihugu tuje hamwe, twiga ingene ata gihugu kizosubira gusomborotsa ikindi. None twebwe two dufise ihangiro yuko umwaka w'ibihumbi 2063 atankozo wazi. Uyo mwari muriko mukurikirana umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye gira ico ushikiriza ku majambo yoba arashikirije ku munsi wa gatandatu imbonera kure zose zihari. Reka tubandanye kuri ya nkuru ya kabiri. Twabwiye ko tuza kubashikiriza ko ivy'urupfu rw'umunyororo yitwa Meve Shurwe ry'Imana. Twababwiye ko umunyororo Meve Shurwe ry'Imana yitavye Imana kuwa gatanu heze mu bitari Gitega. Ivyo vyabaye mu gihe Meve Shurwe ry'Imana yari yarejejwe na sentare nkuru ya Gitega, ariko Procureur General Felicite Nishemezwe aranga kumurekura. Abaganga b'Igitega bari basavye ko Meve Shurwe ry'Imana yunyarukanwe i Bujumbura kugera aho nk'abavuzi babishoboye. Munyago Moise uratakambiye Procureur General Felicite Nishemezwe aranga kumurekura gaje kwivuza. Felicite Nishemezwe yabonye ko Meve Shurwe ry'Imana acikanye acanyara agasasura urwandiko rwemerera Moise gusohoka ibohero. Meve Shurwe ry'Imana yari yahagaritswe muri Ruhuhuma 2022 ari ku itariki ya 2022. Igitega niho vyabereye muri quartier Musinzira. Harafashwe abantu 24 bariko bariga uburyo bwo kwitunganiriza imigambi, bakaba bahuriye mwishira hamwe Muco no muri koperative Buzoca. Abo bantu rero bafashwe bagirizwa ko bari mu bahuza ibitsina babisangiye canke homosexualité, baca barafungwa. Kwa 21 mu kwezi k'umunani sentare nkuru ya Gitega yaracira urubanza, ababuranyi bararumenyeshwa. Sentare yaremeje icaha ku baburanyi 7 ikibanisha umunyororo w'umwaka. Ababuranyi 14 basigaye sentare irabejeje ica irabarekura. Muri abo sentare yarekuye harimwo Meve Shurwe ry'Imana. Naho biri gutyo Procureur General Felicite Nishemezwe ntiyigeze yemera kubarekura. Kwa 24 ku kwezi umukuru w'ibohero rikuru rya Gitega Josiane Nishimwe yarandikiye Procureur General Felicite Nishemezwe amusaba urwandiko rurekura abanyororo baherutse kwezwa na sentare. Josiane Nishimwe yibukije Felicite Nishemezwe ko ingingo y'amajana 262 yo muri Code de Procédure Judiciaire ivuga ko iyo wafunzwe vy'agateganyo yejejwe na sentare canke agacibwa gutanga amande gusa aca arekurwa ubwo nyene, naho parike yoba yunguruje urubanza. Felicite Nishemezwe we ntavyumva gutyo. Uwo munsi nyene yaciye yunguruza urubanza yongera gumiza mu munyororo babafungwa bose. Hari amanyanga ya Felicite Nishemezwe amaze kumva ko Meve Shurwe ry'Imana aremvye. Ku itariki 9 kwezi k'umunani uyu mwaka, muganga Manirakiza Jean Marie wo ku bitaro bikuru ni Hôpital Regional vya Gitega yaranditse ordonnance médicale isaba ko Meve Shurwe ry'Imana aja kuraba umuganga w'umuhinga i Bujumbura kubera yabona ko Meve arembejwe n'indwara y'igitigu akaba batagira muhinga i Gitega. Umuryango babikojeje Procureur General Felicite Nishemezwe yaravyanse, aho sentare rifatiye ingingo yo kurekura Meve Shurwe ry'Imana, aho abe bagize bati Imana iracanye duca tumujana i Bujumbura. Felicite Nishemezwe yarabandanije kunana. Kuwa kane guhari ku itariki ya 24 amaze kumva ko Meve Shurwe ry'Imana ageze ku mfiro, Felicite Nishemezwe yarasohoye urupapuro rwerekana Meve Shurwe ry'Imana ko arekuwe, ariko
kurungika rutagira ikimangu bisigura ko ata gaciro rwari rufise. Bukeye kuwa gatanu yumvise ko Muvesha Rw'Imana amaze gucikana, Felicite Nishimezwe yarakebwe ati ibi bintu bizohava binkwegera ku gutuma ku rwa rupapuro yari yaraye asohoye mandat de l'enregistrement rutagira ikimangu, aca asohora urundi rufise ikimangu ariko agumiza ko itariki ya 24 ni ukuvuga ko Felicite Nishimezwe yatanze uruhusha rurekura Muvesha Rw'Imana yamaze gupfa kandi yararumwimye akiri muzima. Numbero Felicite Nishimezwe afise niyo kwagiriza umuyobozi w'ibiro rya Gitega ko ari we yasamaye yaritse gusora Muvesha Rw'Imana kandi yari yamaze guhabwa urupapuro rumurekura. Si ubwa mbere rero habaye amanyanga nk'aya Felicite Nishimezwe, hari byacishijwe ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe haraciye iminsi rero atanze inkuru y'umunyoro yitwa Tibu Jafesi afise imigenderanire idasanzwe na Felicite Nishimezwe, yaguvize mugenzi we kugeza aho acikana, ariko Felicite Nishimezwe abigira kamezwe n'ingoma, ahubwo ahana abanyururu bose bariko basaba ukuri kuri iyo dosiye. Yavuze kandi n'ingene uwo munyororo kubera ubugenzi bwabe na Felicite Nishimezwe yiyamira hanze kugera naho yasohotse akaja gukora ubugeni n'umugore yagira kabiri mu Kayanza, mu nyuma urugo akarushinga i Bujumbura atacamira. Imyidogo rero yerekeye Felicite Nishimezwe ni myinshi cane, ariko we akavuga ko ari ntakorwa kubera ubucuti babe n'umupfasoni mukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye. Wese Muvesha Rw'Imana yavutse mu 1990 mw'Ihigiro muri komine n'intara ya Gitega. Yari yubatse urugo rwiwe ruri ku mutumba Ntobwe muri komine n'intara ya Gitega nyene. Kuduhaje n'umuryango wabuze dusavye ko Procureur General Felicite Nishimezwe yakurikiranwa n'abereye kuzezwa amabanga y'ubutungane. Ubwo rero n'abandi bagiye batandukanye boba barabishikirije. Mu yandi makuru barasaba ko usubira gukora nka kera, n'abanyagihugu batabaza bongera basaba ko ikibanza canke urwego rw'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza bwogarukirwa bugasanurwa. Ni ku mutumba wa Buye, zone Buye, komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Ico kibanza rero niho uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yahora akunda guteramira, kikaba cari giteye igomwe, ariko kuva mu isi yitaba Imana ico kibanza ubu carononekaye gisigaye ari umusaka. Ntawomenya ko cigeze kuba ikibanza c'iteka umukuru w'igihugu yateramwiramwo. Abanyagihugu rero bakaba basaba ko ico kibanza cogarukirwa hagasubira gukora, uko rero bariko barabisaba. Mudwanye w'Umuhuza TV ndabakengurukiye cane ko mukurikiye aya makuru, ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubagezako wimunesha kure. Ndababwiye vyinshi ku majambo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yo barashikirije, tunababwira kandi n'ivyo urupfu rw'umunyoro ariko agizwemwo uruhara umushikirizamanza Kizigenza mu gace twababwiye. Ni gusaba rero kugira ngo ntuze gucikwa n'andi yose tuza kubashikiriza mu vyo tuba twabateguriye, babivugwa cane ibisata bitandukanye, bavyatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye, kuruzi bazaranyegejwe n'ibindi vyinshi tugenda tubatohoreza. Bani ibahezagire, turaza gusubira kubana kuri Mboneshakure.